bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Turaherutse kubashikiriza ikiganiro ku mezi ane Papa Leon w'14 amaze ayoboye Eklezia, tubabwira ko turindiranye igishika ya nyigisho iheza ikerekana ingene yiyumvira ubutumwa twita encyclique. Abakurikirana ibibera i Roma kwa Papa baravuga yuko muri kino kiruhuko hariya Castel Gandolfo yabandanije atunganya iyo nyigisho, ariko tuje kubamenyesha uyu musi itariki 4 z'ukwezi kw'icumi, hari mu masaha yo mu gatondo nka 2:30 mu masaha ya hariya i Roma, niho Papa yasinya inyigisho twita exhortation apostolique dilexite, nukuvuga je t'aime mu gifaransa, naragukunze. Iyo nyigisho rero akaba yayisinye, ubu bikaba byatanguye kumenyekana. Rero tukaba twipfuje yuko mwebwe mudukurikirana kuri Axia Vibes TV muheza mukabimenya, mukitegurira kwakira iyo nyigisho ya Papa. Nuvuga bifise ico bipfana na encyclique, ariko encyclique iheza ikaba ariyo iza nuvuga ni mu rugero rwa importance, sinzi ngene no kivuga mu Kirundi. Encyclique yafise uburemere igana kuri twebwe abakristu. Ibiri muri encyclique biba ari n'intumbero umupapa batanze mu bijanye n'ubutumwa. Niyi rero n'inyigisho twebwe nk'abakristu katolika duhamagariwe kwakira Papa asohoye, ariko rero iyo nyigisho bazoyitusigurira neza itariki 9 z'uku kwezi kw'icumi, zoba ari ku munsi wa kane, igihe c'isaha 5:30 mu cumba cyo kumenyesha amakuru ca hariya ku kirimba kwa Papa. Rero hano kuri Axia Vibes TV mubandanye mudukurikirana, tuzobandanya tubamenyesha ivy'iyo nyigisho, ariko mube murayakirana umutima mwiza, mwe murayakirana umutima uyobokera abatumwa. Ni inyigisho ituganirira ku rukundo rw'abakene, ije ibandanya, twibaza ko ije ibandanya inyigisho Papa Francisco yashengeye, yasize adusigiye Dilexit Nos, inyigisho ivuga ku rukundo runtu n'urukundo ndoramana dusanga mu mushaha wa Yezu. L'amour humain divin dans le Sacré-Cœur de Jésus. Rero murumva ingene mutima mweranda abandanya arongora Eklezia yiwe. Turabipfurije kubandanya muhezagirwa n'inyigisho mutima mweranda acisha ku bungere b'Eklezia yacu. Tubibasubiriremwo mwebwe mudukurikirana kuri Axia Vibes TV. Papa kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 4, Eklezia ihimbaza umweranda Francisco w'Asizi yasinye inyigisho exhortation apostolique dilexite, je t'aime, naragukunze. None Imana niyo itubwira iti naragukunze. Ko nagukunze rero numenye ko wakunzwe. Ako kajambo kararyoshe kavuye mu kanwa k'Imana. Mubandanye rero muhimbagwa n'ibiganiro bica kuri Axia Vibes TV. Ntaco tutazokora kugira ngo tugume twakira iri teka Imana icisha ku nyigisho z'abungere bacu. Imana ibahezagire rero, Imana ibagirire neza, gira iteka, giraho mubaho.